icyo twahisemo kuza ngaho dukunze kwijwi ry'Urwaruka, urumva n'izina ryayo uraryumva yuko ari ijwi ry'Urwaruka. Cya kabiri ni radiyo idasa n'izindi, kuko ni radiyo yashoboye kugira gute gushigwako n'umuntu w'umujene aragira ubushakashatsi bwiwe mu byo yize, arashobora gushiraho iradiyo. Abanyeshuri babonye carico microphone, babonye carico mélangeur, babonye carico amplificateur, babonye émetteur, babonye antenne émettrice. Habaye twebwe byo kwereka ati mbega ikintu cyose gikozwe ibintu nyamukuru, les éléments essentiels constituants y'ayo mapareye n'aya. Nitwa Nduwimana Jean Claude, sanzwe ndi umunyeshure wo muri Lycée Cibitoke ndetse aserukira abandi. Ndi derege w'ishure rya 3e science A mu gisata cy'ubuhinga n'ubushakashatsi. Aha turi ni ku iradiyo y'ijwi ry'Urwaruka. Nk'igikorwa cyatuzanye, twari tuje kuraba bimwe mu byo twize mu ishure mu bijanye n'iradiyo n'ukuntu iradiyo ishobora gukwira hose, ugasanga bene gihugu bariko bumva iradiyo. Rero twari tuje kuraba, ubwo hari byinshi twabonye mu ishure ndetse twari tudidaniwe tutatahura neza, ariko nk'ubu twashoboye kuba twabitahuye, byo tutari tuzi twabibonye neza. Nk'ibyahora binzazanira, numva émetteur. Bwa mbere na mbere numva ko kugira ijwi rishobore gushikira umwenegihugu ku iradiyo kugira ryumve, nk'ibyo nabonye nagerageje gutahura. Natahuye ko hari igikoresho microphone cyakira ama onde sonore, ikabikonvertisa muri onde électrique, hama bigaca bigena muri mélangeur. Mélangeur ikibimeranja ibyo twashoboye gutororokanya kabirungika muri émetteur. Émetteur nayo ikibirungika muri antenne. Ego hama ico émetteur ayidufasha no gukonvertisa onde électrique ikabihindura muri onde électromagnétique. Hama antenne nayo ikibifasha ikabitororokanya ndetse ikabirungika mu kirere kugira abantu bashobore kuvyumva. Nk'ibyifuzo byanje nk'umufizisi, ndifuza ko no kwagura fizike yanje ndetse nkayigaragaza mu ntumbero yuko tunabonye n'ivy'iradiyo ko biryoshe kandi bihimbaye. Nifuza ko noba nk'umufondateri w'iradiyo runaka. Ego mbo nitwa Ndarinze Saidi, nkaba ndi umwigisha muri Lycée Cibitoke. Nkaba ntanga ikigwa ca fizike mu gisata c'ubuhinga n'ubushakashatsi. Igisata ca fizike ni igisata cagutse kirimwo ibintu byinshi, nkuko fizike yatanguye kuva kera. Ni igisata kirimwo ibintu byinshi cyane cyane dushobora kubona mu buzima bwa misi yose.
Uno munsi turi kumwe n'abanyeshure 16 biga umwaka wa gatatu mu cyo gisata cy'ubuhinga n'ubushakashatsi. Hama mu byigwa tubahereza harimwo icigwa kijanye n'iradiyo cyane cyane dufatiye mu kirere icyo bita les ondes électromagnétiques. Twabigishije rero ga mu ishure ibyigwa bita teori, aho tubereka turi mu ishure muri wa mugambi wa ressources kubahereza kubigisha icigwa nyezina. Hama rero umunsi rero ga turi mu ishure ari ibintu bimwe twababwira batashobora gute kubona n'amaso, ko hajya mu ishure kariga arumviriza ubwenge bugakora, amatwi akumviriza n'amaso akabona. N'umunsi twazane ngaha bashobore kubona bimwe twavuga, hariho ibiboneka n'ibitaboneka, ariko nk'abafizisiye baca bitahura neza bari kuri tere. Aha turi kuri tere kuko n'umugihe twakoze uko umwaka uheze amataje ngaho kuri abanyeshure twabigishije tushe kubona ahantu bikoregwa bagashika bakabibona. Umunsi rero bashoboye kubona iradiyo uko duhereye ku ntango gushika aho ujya muntu ari mu kibanza ca kure afise akaradiyo kiwe, amakuru cankwe ibyatanzwe n'abanyesha makuru bishobora gute kumushikira. Icyo twahisemo kuzanga kadugunze kwijunze ry'Urwaruka, urumva n'izina ryayo uraryumva yuko ari ijwi ry'Urwaruka, abana bakaba ari Urwaruka. Kandi nuko cya kabiri ni radiyo idasa n'izindi, kuko ni radiyo yashoboye kugira gute gushigwa ko n'umuntu w'umujene aragira ubushakashatsi bwiwe mu byo yize, ashobora gushiraho iradiyo. Rero bifasha n'Urwaruka two turigisha kwereka neza yuko bijya bize bashobora kuja ahantu bakakwera hamwe bakagira icyo bashobora gute gushiraho kijanye n'ubuhinga baba bize mu ishuri. Gira kabiri nacyo nuko ari radiyo iri mu kibano, ni radiyo iri impande y'ishuri twunze dukorerako, kandi ni radiyo n'abanyeshure bakunda kumviriza ibiganiro by'iyo radiyo. Natwe ku izina ry'ikigo Lycée Cibitoke no ku izina ryanje nyene twari twifuje kubashimira bimwe bivuye ku mutima kuri mwatwakiriye. Hama nejo twagaruka muzo twakire, kuko ngaha mu gice cya gatatu tuzokwiga icyo bita electronique. N'umunsi twarabye amapare y'amwamwe, abanyeshuri babonye cyari cyo microphone, babonye cyari cyo mélanger, babonye cyari cyo amplificateur, babonye émetteur, babonye antenne émettrice. Habaye rero byo kubera ati mbega ikintu cyose gikozwe ibintu nyamukuru, les éléments essentiels constituant y'ayo mapareye n'ayahe tugiye kubigisha. Ukibagikurika zobigisha ubwo buntu bukoze ayo mapareye. Hama cyo dufata kamera no kwazana kandi ngaha tubereke dusambure turabe indani, tubereka ati mbega dipole imeze gute, transistor ni iyi, resistance ni iyi, bobine ni iyi. Hama nabashobore kubibona kugira tuze tubakomeza ubumenyi. Murakoze.